uwo mutama yaranzaniye icyayi cyo mu gatondo akanzanira ibyo kurya bya saa sita iyo atabinzaniye twaca dusangira n'abo turwaranye jewe uwo mugabo nibagije ko ari yezu. Okay, so none ho guca imanza naravyigiye kandi ndazi ingene nshobora kubihinyanyura. Kari uje kumumbwira Eric basi ntiyamubona kibazo zikunda. Ivyo vya Kevu uriko uravuga ni byo kuvugiye. We aho kugwana n'umbeka gahimbiri ukarondera kwiki. Ubu turi mu gisagara. Uravyumva? Pasituye kunyumutsa kwihangana n'inzina ry'Imana. Oya, kwihangana. Aya kwihangana. Rega naje no bakwihangana Kevu. Pastor usubiye kunyumutsa kwihangana. Naje no kwihangana Kevu vyihoza. Sivyo? Hano urazi kuva kare ko namwe ndakubwira, ivyo namwe ndakubwira Kevu. Ihangane Kevu. Vyihoze, sivyo vyihoze. Wibagira ivyahise. Sivyo? Watevye wasigaye mu bibi. Bashe mwaganiriye byinshi kwe. Je nashitse hahandi rabunyaruke. Okay, ushitse kwirembo. Cugumuza rero, cugumuza hahandi. Uribuka hamwe twari twicaye cagihe. Niho nicaye cugumuza. Sawa sawa nyara. Keve usigaye mu bikega je narinzi ko bakuntwaye je nguma ngenda. Oya urumva ujya mutipe twaherukana kera. Twaherukana kera sana. Rero namubonye ndavuga ati mama narinzi ko nukubaha kibaho. Oya urumva ambwiye yari karantera inkuru ambwira burya ngo yahora etazini ambwira nyene amakuru yaho iki ndamati none je ntiwongira ubuntu nanje ukantwara. Je nagomba ndakubaze ngira ko watevye nivyo mwari ko muravugana nyene kugiye. Nivyo twariko turaganira. Je narinzi ko bamaze no kugere ahubwo ngira wari waje ubwo si ugaruka. We nawe wabona wangera n'urutaro mama wanje zanaro bavuga z'abapfumu. Ndazi ko nawe utabyemera. Izina rya Yesu nzemera Imana imwe rudende. Yewe je nagumye ndaba umuntu ndarabe inyuma none gahimwe wamukira. Ahubwo yaranambwiye ngo ancane na hariya umuntu uze ngo ampe ngo angurira ngo agakoko ndamubwira ati mungu tufuma duhana iyindi randevu yo ku mugoroba kwera. Aha urumva ku mugoroba ko hava hashi. Wabigize neza kuko iyo ushidukira iyo nkoko wibagira iyo ugiye wacomera nka hari umukobwa yigeze kuba ko ahabwa randevu n'ubundi amwemerera inkoko ubundi amwemerera brochette aca kurikira wa wundi amwemerera. None nawe cyari bibaye wagomba kurikira inkoko. Cyari yakurikiye wa brochette abomba w'inkoko. Oya.
okay bimeze neza rero turashyize yego vraiment ni bon je rero uribuka ko muri iyo minsi iheze twigeze kuganira cyane Keve turaganira kubyerekeye ibyo ugatumba umaze kumbwira urazi ko washikiwe n'ibintu byinshi urazi ko twasenze tugakopye arambarira ati jewe ndifuza yuko twoja kugatumba yego turazi ko nari mfise umukobwa kugatumba yari umukunzi kwihangana urakoze kunyibutsa none shetani n'abayikorera bamugiriye nabi none wifuza ko twoshikayo kuzoza kugira amatohoza ibyabaye ukamenya ukuri ariko jewe ibintu byinshi nk'umukozi w'Imana kandi senga nkongera nkanurira abandi mu jambo ry'Imana je naravyiyumviriye uko ndyama ijoro n'umutaga niyumvira Keve niyumvira nti umwana w'Imana ko aguma ahura n'ibigeragezo iciyumviro yiyumviriye yuko twoja kugatumba kuraba wamubwiye yuko abifisemo uruhara amagirire y'umukunzi wa Keve ahubwo ukiri ngaho nyene ikintu mbona coryoha coba nk'ubu pastor wenda azi ko uzinanye n'abantu benshi bo ngaha mu muji nk'ubu tworondera nk'akaduga urabona burya buduga bw'uburagitisi bugezwe akaba ariko tugendamo kameme uca babona yuko ngiye ndi umusore kandi yahindutse atari umwe bari basanzwe bamenyereye rero kajya kaduga wewe urondera abajamu ndumva ko ariyo objectif ufise tuze tugende nyene turi abantu duhatarisha ndabyumva Keve kandi uri kuvuga neza ariko nanje mu byiyumviro mfise banze unyumviriye jewe mu byo wavuze kuja gutohoza iby'uburozi ibyiki narabiharuye nsanga muri ayo matohoza twoja kugira twebwe y'urupfu bw'umukunzi wawe yishwe n'uburozi sanga byose ntacyo twoshikako atari kwigira kwiyegereza Imana tukisengera Imana gusa kuko hariho ibintu byinshi uja gutohoza kuko narabibonye naho wogenda ugatohoza ntuja kwitwara ku muntu w'umurozi uvuga ngo araroga ngo ugende no kwa OPG bajya OPG b'abapolisi ngo bakugirire heve y'urubanza rw'umuntu yaroze umuntu narabiharuye sanga no gutuma ko nkuko nagutumye ngaha nta kindi nagutumye rega sabamuroze ntawuzi ukuntu byagenze kuko we yambwiye yuko uwo mutama bifisemo uruhara gusa ntiyashatse kumbwira birebire urumva wowe cyo washatse kuvuga je numva ko bisa n'ibyo umaze kuvuga yuko uwo mutama biza bifisemo je nawe ugira dupanga akarere ariko nagomba ndakubwire ndafise amakenga cane kandi amakenga y'ukuntu ibintu vyagenze igikorwa cyari cyaheze gipanze giheze mugabo nkaza kubona ku munota wa nyuma gipfuye none vy'ukuri we nta makenga ufise ni gute byaranteye amakenga bityo byaranteye amakenga simbona kuza jaje renzo yuko caheze hasigiye ko tumarira konza nomva ngo Jesse shobora kwitahura ako by'ukuri ujya muhungu je ubwenge ntiburaja kugira kuko ndavye ingene bajya abantu bari bashitse hanyuma nkaza mbona baravudutse barirutse kuko umugabo yitavye telefone avuga ngo inzira yiyi ngo inzira yiyi kuko umenga n'umuntu ariko aramutelefona abimubwira yuko inzira none vyaranteye amakenga nta muntu yoba yamenye secret shaje sinibaza kuko jewe nujya mutiye kuko urumva kivyo ntashimye ko ndakubwira yuko aho umuntu yarabivutse rero tubivuga abibwira abantu baravuga Jesse mbona inzira vyo cyangwa fem bagusa ntawo bizerera gavyukuri ariko gusa bijya bintu byo bavyarizanye nimba vyagenze kubivuze
je nzi bavyarizanye hari ahantu ushobora kuba hari ahantu vyo vyarapfiriye ibanga ni ryumwe je anusuye kubipanga neza mbere no navyikorera je nyene tukururabe bijya bintu je ntihave bimwara gato ntibinca gato yabe biraguca akatura cyane kuko je nanje tubirimwo twese irega tubirimo twese biraguca umutwe n'uwanje uracika kuko gishobora kuberekera haje kambu uzoja hehe numva kuri kurakurikana rya dose tuzogenda tujanye tujanye kuko harimo kabazi kandi burya by'ukuri twaraguye muri esheke hamwe usanga ari umuntu yabivutse twaragize esheke cyane erega hari nuko ushobora gusanga byatumye biruka ari bijyanye bishobora gusanga hari umviriza rero byari ukuntu ndiko ndabipanga kandi hari ukuntu ndiko ndapanga jewe nshaka umunsi uraho bariko baraburana bazosubira kuburana rero twamagaje kwihangana aze yitore neza rujya rugabo arukubita ikofu akubita ikofu umuntu ariko uraburana neza cyane aho nzoba yihaniye bazoshobora nimba yofunze imyaka 5 azoba apfunzwe 10 umviriza ndakubwira we kumenga ntavyo utahura erega jewe ntiza amategeko ndazi ngene shobora kugira iki gwinyanyura azomukubita amurase ikofe ry'umwotsi hama ndazi ngene amategeko abivuga rero jewe mfise amategeko nzi nize nakurikiranye ndazi ngene bizoca bigenda wewe nitwize bimwe urabizi ivy'iwawe nibyo kuganzura imigazo rero ntumaririze kuko ndazi ngene bizogenda play wanje nafashe mbega kwishapo baba mufitiye kugira aho barondera kumushira mu gasho uravuga ko uza kumukubita ikofi imbere y'abacamanza bigaherera nga urabe gucumbire ko neza ntumukwegera aho naho ndafitiye ubwo ikofe Erike nakubwiye dufise amategeko twize namwe ni mwapirike turaba amategeko dufise amataktike menshi dushobora gukoresha mu rubanza urantaho ako none urabona urize yuko kumukubita ikofi kari none rega we nitwize bimwe nakubariye nitwize bimwe jewe ndazi ngene nzobihinyanyura kandi ivyo niko nzobigenza we kandi rero attention rero sha none kugomba kumpaririza wasi nkuharirije byo n'amategeko usanzwe ubizi yuko binsumvye je nshobora guhaririza muga gusa naringiza amakenga ntugira amakenga muga gusa nahora nkwemera nari ako kantu kakagira nkumva iryo kofa ari mu mashyuye nkabona birafashe umurongo turamwisubije twavuga ati amategeko bwari warayize koko none umuntu uko murabura ku munsi w'urubanza si uzobura mama uriko muragwanira imbere y'abashinga nta ku munsi w'urubanza si uzobura nzoba nje uzoje nzokwemeza ndaharize nzokwemeza kuko jewe amategeko sinagiye urazi kuboroka amategeko araha ukashira ngaha yose ingingo 10 na kangahe 20 oya imana nawe zibafashe ingingo ya mbere canke nturaje kuburana ivuga kunuku twese urazirengera tubigenze wambariye yuko ngo nawe ni waramuka ubivuze nawe uzibonera urazi ko wabimbari ati ndabikubwiye ko ndabifise mu ruhara mu bukazora mukumvuze nzoca nawe ndakugirira none gakebe mwana w'Imana nta kuntu twokwibandaniza twisengera Imana ikazogaragaza abo bantu bose bakoze ico kintu tukarindira twihanganye kazomenya uko kuri kwa kwihangana wawe none tutagiye kukurondera twokumenya gute ngira tutarinze tutagiyeyo uko kuri wumva twokumenya gute ukuri kwa mangetengete kuva mu kuri kuhora kuko nitwasenga Imana tuzomenya ukuri kw'Imana
pastor icyo kintu uvuze kirumvikana mugabo je kwihangana sinomureka kuko kwihangana yari umuntu yankunda cyane kandi uko biri kose je negerezwa gusenga iyo mana yawe ukurikiye negerezwa gusenga iyo mana umbwira irahari ko jewe imunyereke kuko izobikoze izotegerezwa kumukwereka kevye ndabikwemerera ni waja ku mavi tugasenga tukisengera imana tukaja mu rusengero tugatazira ariko tukanabisengera ukuri kuzogaragara ikapasa kumunyibutsa ntaco ndazi ko babaye kuko umaze igihe kininiya cyane ibyo byose wiyumvira umukunzi wawe amagirire yiwe uko yagiye niyagereye niyo wifuza kumenya ntuzi ko yanapfuye canke akiriho twafashe yuko yapfuye mugabo rero urupfu rwiwe ruzomenyekana nitwishira ku mana cyane ndakwinginze twame dusenga uzobona umukunzi wawe kandi uzomubona mu gihe kigeze kandi ciza cyane unyemerere ayo maragitisi n'ibindi twokose tuzoyakote izo ngumvu dufise zo gukota ayo mamodoka agezweho kugira bakubone kuri umusore uje warahindutse ahubwo tuzokoresha ingufu zose imana iziduha tuzikoreshe mu gusenga ubu umusore mwiza yihanganye hakwihangana wawe uzomubona nitwashira imbere imana ega pastor we ni kwera utarumutse umfite yari umukobwa mwiza umutima mwiza afise n'amaso meza atwenze ndabibona humura icyo imana idutegeka iguha ibyiza kandi iguha ibyiza irabiguhisha ikaraba ukwihangana kwawe rero ko byashitse bashaka muri toilette ndindira gato ndagarutse ahubwo nagomba bakuzanira agafana abasevera ko abasevera bagira bakuzanira agafana ndagarutse ku kano numva munda urumva ari ukuntu munda zimisi ngwa numva hatwintu kizingu ndagiye mu izina rya Yesu nibaze ko ugaruka byaheze nta muntu yomwegera akaba aramutera inkuru hari abakonora nk'ayo kurya uno munsi twebwe ni sawa yego namwe ni sawa twe turashima imana cyane kandi twe twari dushikiye ngaha nyene kumva akanyota kadufasha asha ndabona ko inyota yari yabishe asha izuba ryari ryabakiye cyane ubivuga urabizi iryumvira mu bwonko ucamitana agakoka kuko karambuma iyo ndakanyoye karampemba neza naba natwe dutumire ko hariya inyota naje bahabona irandembeje imbere nkibabona nagira muho mwahantanze nagira muho mwakivunye kuva kera mwakumvise ntaranahashika no ngaha oya twebwe mbere twe tuje ubu nyine twego turatembera yego twego turatembera ntitwamye ngaha jewe ndarinda babonye mutamaje ngaha nagira mukorera ngaha oya je sinkorera ngaha je nta kazi novuga ngo ndafise ako mbona ko siniko nkora yego ako mbona ko siniko nkora cyane cyane muga ko nkunda cyane kuganiriza abantu b'abapapa abasore yego none kuganiriza abapapa n'abasore n'akazi ni gushatse akazi nyene jewe nagitora n'agati ndiko ndiyumvira ijya sene ngene yagenze uzi yuko nagize amatohoza yose
uzi ko atanzu yigeze isha muri Jakarta nta nzu yigeze isha kuko ibyo bintu byari kumenyekana. Ibyo bintu byavuga ko inzu y'ibyo sibyo kuko ijya karite aha muri kino gisagara iyo karite wovuga hosha inzu ntitubimenye bibari ya ntutume ngo wumve nuko ngo wakizimya moto bariko barayizimya. Ibyo ntibyumvikana ahubwo n'ikindi kintu gusa umuntu ataratora neza haziye yuko umuntu atoza neza ngo acumve bagavye ngo inzira hiye byo wapi aha muri gisagara cyo menga amakuru yuko bari inzu heruka gushana byo muri kumva oya ntayari ibyo sibyo ntigeze ahubwo no kubandanya umuntu akomeza amatohoza prema hari je gushika n'ubu unyejewe nabikubariye ndabisubiriye nta gatiro ngitora erega dossier idasanzwe newo turagatiro gute erega ni nkuko bashobora nabo kutwitanga bien sûr erega bashobora kutwitanga ahubwo no kugira nibwo katwa binyarutse bikatunzira aha rero gatuvugana ufise gahunda ngo maje kuraba kwihangana yakomeje kumuraba maje kumuraba ndabe yuko janye nuko mfise akanya gato ntaco genda sindira muraba ntaco maje kumuraba ndabe ndamuremeshe gahajyanye no kugwara n'umutima yogwarira y'umutima akagwarira hamuka imisi nk'iyo yose ku mukobwa mugasha ibaze uzi n'ibibazo biba umuntu yarabasanzwe afise mwana wacu aratunze kweli rero ndagiye tunibaza ko dusubira je ni ngaha okay reka simbiresha we nawe nkakanya nibaza ko uzogenda nzogenda sawa munda mukizi ndabona ko uri umugabo akuze ubwanwa nano ucumva icyo ushatse kuvuga reka kwigirisha. Yego ndabyumva kandi nibyo abapapa baratandukanye n'abasore baratandukanye kandi benshi barakunda inkuru bagakunda n'ababaganiriza ariko nka jewe hariho byinshi ndakunda abo tuganira ijambo ry'Imana cyane kandi sincagura. Uri pasiteri cyane gose. Yesu ashimwe. Amen. Yego nicyo gituma ndakubwiye nti kenshi arabakunda inkuru zitandukanye. Yego arabakunda inkuru zitandukanye hari abayaga n'abandi urazi ko bitandukanye ariko jewe nkashima cyane abantu turamukanye iyo twicaye no munota umwe tukaganira iby'Imana cyane kuko Imana yubakiye muri twebwe nyine. Kevin ndasuye kukubona pastor uyu muntu muri kumwe Kevin turi kumwe ko Kevin ndakuramutse Kevin ndasuye kukubona ko mutangaye Kevin ndasuye kukubona Kevin pastor umurazi nawe pastor ekanyene uri pastor ndasuye Mwese ukona Kevin naramubuze pastor nukuri barishimye yo bashi ibintu bimbaye ko nibiki yo Kevin ni sawa Kevin misi myinshi we ubwo nigishika misi myinshi Imana yahezagiye iki kibanza kuko ndabona ko ari byiza gusa none Kevin wahora pastor uyu kumbe mwari muzina hari haciye kirekire ntamubona namuheruka kera turi kumwe na Eric twasohotse ahantu rero nagiye kuraba ujya muntu nari nakubwiye ku gatumba uye niwe twari kumwe twari twigana uyu mukobwa ni ibintu birebire gose ndabivuze iwe biragoye bonye utangaye mvuga nti noneho kwihangana arabonetse Imana igira neza bonye ibyo mugize nga nangura kuruhutsa umutima wanje nti Mana Yesu ashimwe. Kevin nabibonye ibintu bibaye nga nabonye ko muherukana kera kandi novuga nti iki kibanza Imana yagihezagiye kuko sinovuga ko uyu ndamuzi ariko mu mwanya twari tumaranye twari ko turaganira asanze ngaha nicaye ambwira ko akunda kuganira ariko mu byo twari ko turavugana byose araramuye amaso arakubona arahagurutse arakanguka nkagira ati ni ikibazo kibaye ariko nciye nsanga ni
byiza gusa nibyo Imana ikunda kuko mbonye ari gishika none bimeze gute kwihangana yabonetse cyane pasituye kunyumutsa kwihangana n'izina ry'Imana oya kwihangana aya kwihangana rega naje no bakwihangana keve pastor usubiye kunyumutsa kwihangana naje no bakwihangana keve byihotse sivyo hano urazi kuva kare ko namwe ndakubwira ivyo namwe ndakubwira keve ihangane keve byihotse sivyo byihotse wibagira ivyahise sivyo keve ibyo mbonye ntibyareka kuba noshobora kuba novuga iryo zina kuko niryo tumaze igihe tunasengera cyane kugira tumenye ukuri kwa kwihangana iyo yagiye kugira umutima wawe usubire mu nda ariko nanje byari binjemo kugira ndabikubwira uko kubera mbonye igishika cyane urazi ko ntari ndamutse nico gituma mbonye uyu ukuntu muramukanije n'ukuntu byakiriye nico gituma mvuze iryo zina rero mbabarire ndumvise yuko anaguhojeje yari karaguhoza urumva ko mu ntango n'uwo mwaganira akakubwira ati ndumvise ko avuze ati naje no bakwihangana rero novuga yuko mwumfasha nawe nyine ngira akamfasha ukamenya gutahura tukazomenya uko kuri kugira umutima wawe n'ubwenge bwawe usubire kubwira kwa gukomeza gusenga nibi ntiwari uzi ko mushobora guhura n'uyu aguhojeje akubwira ati naje no bakwihangana hari akadini nari narakinye pastor aho kadini nari narakinye kantu kari kumpa amahera ibihumbi 500 aho kadiri amahera baca barayanyiba bamaze kuyanyiba rero sinotangara cyane ahubwo n'umugambi w'Imana byabaye kugira umugambi w'Imana ube kugira no hanze singende yego kuri hanze singende kugira nshobore kubona uyu Keve yego nta kibera ubusa kweri nukuri nani ndaryohewe kuba ndamubonye misho yego jewe kwihangana ukuntu mbonye ubumisho nkimubona gusa bemisho ubu baheye bivanye n'ukuntu bariko barankurikirana irya dini ariko ndavuga nakinye naciye ndahimuka kuko umutekano wanje ntiwari umeze neza wumva hanze kwihangana nyene izina n'iryo muntu cyane hatari burya ndakubwire kare iyi si utayizi byose yobyitaguye je sinzi ko narimo n'amagorwa ariko iyo amagorwa amaze kukuzira uca uyafata nk'umugenzi wawe nyene ubu umugenzi wanje mbona ko ari amagorwa ndimo ariko ndakubwire wihangane burya je nanje ndiko ndagira ibishoboka byose kugira upfe ngahantu urazi ko Imana nanje haraho yankuye nawe uzohagukura rero uramuzi Eric umwe bavukana na Keve wa musheri wawe Keve basi mbwira none ko wabonye Eric warabonye na Keve yagiye ugatumba kurondera n'ubu ntarasubira kugaruka sinzi ibyiwe Eric nawe burya niwe tubana nawe nagiye mbona tugwanako rero turabana ko Keve ameze gute nawe nyene ntawaheruka gusa burya Eric namubonye ko nk'Imana kugusanga Keve arose abandi bakobwa ibyo ntavyo nobimenya gute kandi nanje mugo ujya muhungu kununda muzi no kwihangana ivyo byose byo ntashobora kugira ko nawe nyene agiye kurondera hama rero Eric hari ikintu ukuntu ariko arapanga kugira ngo bajya abantu bagushirishije ngaha mugasho kugira ngo turabe ingene byokunda kandi bitegeza gukunda ariko ibyo wese sivyo wowe kumenya we nukeneye kuva ngaha
turiko turapanga imigambi kandi iyo migambi iri kwiracamo yuko utegerezwa kuva ngaha. Eric ni wayi kabigufasha ariko arabifasha mu kandi ari seri. Rero wewe ureme ahantu si uzotegereza kuguma. Oya tuzogira ibishoboka byose. Sinshobora kwemera yuko kuguma ngaha. Umviriza ishoboka nimba ari amaraso aseseka nimba ari biki utegerezwa kuva ngaha. Ibyo ntumbaze birebire kutegerezwa kuva ngaha. Ahubwo rero urabona yuko ahubwo kizira nuko je nategerezwa kandi ndi umucamanza ndumwopeje kuza ngaha kuraba mu bisanzwe mu mategeko ntivyemerewe ko je ngo tuvugane nawe. Ntibakwemereye gusa iryo nibanga winumire ntage n'undi mupfungwa muri kumwe uzocira n'amate hasi. Rero turiko turagira moyen possible. Shaka jewe ntegerezwa kugira moyen possible. Yego mu bisanzwe hariho plan ya mbere twari twapanze, hanyuma sinzi ngene vyagenze irapfa. Uravyumva? Mugabo plan ya kabiri turiko turakora kugira ngo ibintu byose bitungane. Ndize yuko itazosubira gupfa. Uravyumva? Uranahura. Cyo gituma ndakubwira ngo rema. Hanyuma nagomba ndakubwira. Urabona umunsi muzogaruka kuburana. Tuburana na bya bigabo. Kiye kigabo uze witora ugihe nk'ikofe. Urabona rimwe rya funga buso. Ngira iki? Uzomukwita ikofe. Jino koshobora gukubita urugabo nka rujya kari. Uzogerageza. Umuhi ikofe. Hama nawe azo yihende. Mu bisanzwe hajya wowe uburana nk'umuntu w'ikiziga ntufite nata. Urumva nzitanga ndamuhiko. Ego. Weje ibintu uzobikora. Aha wewe nk'uri kuraburana nk'umuntu yapfuye kera. Ko burya ahantu ntuvyite ngo nibisanzwe. Hari igihe wowe kwibaza ngo ni ibintu nyene byo gufite nata ngaha. Bajya bariko barafite nata. Nico gituma turiko turakora ibishoboka byose. Ibi byose yabasohora wanje. Urabona kumwe babwira Yesu ngo nabambwe. Bajya bavuze ati na umva na hehe tuzoshikayo. Umva bace mu kuzimu duce hejuru. None wumva nuko rero nico gituma ndiko ndakubwira nti wihangane twe ntiturabana. Guca imanza naravyigiye kandi ndazi ingene nshobora kubihinyanyura. Kari uze kumumbwira Eric basi niyamubona kibazo zikunda. Ivyo vyakeva uri kuravuga nibyo kuvugiye. We aho kugwana n'umbeka gahimbiri ukarondera kuri iki. Ubu turi mu gisagara. Uravyumva? Ikuravuga ibintu vyakeva. Ndakubariye ko ngahari abagwiza tunga b'imiduga bibikwegana. We gusa hamwe twogira Imana gusa ukava ngaha mu gasho. Nta bindi. Wowe uri kuritiranya ibintu byo ngaha anye n'ibyo hariya ugatumba. Hamwe ni wibuka umunsi mwasezerana ko yari ko adusorera mu kabare k'ugwago. None bijya nibyo azotujana mu zindi hotel hariho za Helena hariho za zande nziza. Ariko hajya uribuka yuko musezerana twari mu gwago. Rero ibyo onye mbe ndakubaza ikintu kimwe. Nkambe ndagutwenza buraryohego. Urazije bariko baradodera. Umwana wa ministre jewe Karine Sokoro yari ushatabonye. uri kingene twamubwira yuko tuzomugurira nyene akicara nyene ahantu ku ntebe yiteka nyene. Umwana wa ministre Nega share nzogira amaheza ndiko ndaronderwa n'umwana wa ministre. Oya niki kibazo nawe nyene nzokimubarira agira icyo afashije. Hama nawe uza kuvuga ngo kakeve hari anye hari ngiye kari muri Kanyanga hiyo onye mu kugatumba ya mugana nawe umuponda kujya keve nawe bimeze nkuko buryo. Eka jipto je unyasigo gwego ngetseko kandi atari gwego ngetseko jewe nibaza ko nawe atari gwego nifuza kuzoguma ku gatumba ko ubundi turi ku gatumba yo gatumba byarahetse. Cyo gituma rero izo histoire zabakeve abantu biyerereza nka kuri anye byaraheze c'est fini essentiel no kuraba ubuzima buri imbere. Wavyumvise? Nuko none numva kweri hama rero nezerwa je ndiko ndayikora neza. None umbasi ukora ubona sigaje kuguma yo ngaha nk'igihe kibona gute. Urashaka nuko zikutoshika
ega kwiha Jessica ndare wibaza yuko we kubera tutagumanye vyaciye bihinduka ukundi kuntu jengeze kuri level mademoiselle urenze kwe nuko rero onodegwa bon waratoboye n'amatwi kaje norega haturi mu muci ndagomba tugumye ibyo ku gatumba nanda kubaza ngenda mu nama y'abashikirangana byose nikiki kana gashenete ubura twenga rero unezerwa ngenda mu nama y'abashikiranganje ntumirwa mu uravyo none sha umva naguma meze nka kumwe twari twambara ibishwe kare ku gatumba ashigisagara kirahindu rero nico gituma ndiko ndakubwira nti nibaza yuko atangorana ingorane y'amahera ntayo ngifise ingorane y'ahomba ntayo mfise ingorane yo kwiyunguruza ushaka ngenda n'amaguru ushaka gufata akamoto ushaka nico gituma ntabwo ndamuraba nkishika ngaha kujya wamubonye wewe wibajije ko ari kwihangana naje nkimubona naciye ndamubona mu ishusho ya kwihangana je mbona umenga ni kwihangana mbonye je numva umutima uremurutse je numva ndyohewe je numva ndyohewe je numva nezerewe mbonye umenga ni kwihangana cha mugabo ya mugabo ayayeke mugabeke bizohera keve senga imana izogutangaza tutiriwe turafata imisozi n'iyindi turondera icyo tutari bubone burya imana ntakikorera ubusa iki wabonye unye nashoboye kuguhamagarira ngaha kugira tuganire tuvugane icyo twokora imbere yo kuja kurondera ibyo tutari buronke imbere yo kuja kugira amatohoza y'uburozi y'amanga itengete ngo tumenye icyatwaye umukunzi wawe umenye neza yuko imana igutwenze utarusha igihe uyisenga uyu unye mishu imyaka yari iheze mutabonana agakora n'ibintu byo kujabuka burya numvirije ikiyago cyayo numva kirangyoheye cyane kuko icyatumye asiba kujabuka hanze icyatumye ibyo yariko arategura byose bipfa ntawuzi integuro imana yabateguriye hagati yanyu yuko atagiye kuba ukwihangana koko ariko ni ugushaka kw'imana imbere y'ibyiyumviro ufise bishobora guhera kubwamisha ariko ikindyoheye ni uko mvuga yuko twosenga imana tukaba dukurikiza ibyo imana ishaka tutagiye mu bapfumu tutagiye hehe ngo tuko turondeza ibyagiye uzoturagurira imana yo mu ijuru turagize ijambo ry'imana icyo nokubwira yuko iki kibanza twicayemo heza gihe cyane kuko ukuntu waje n'ukuntu nawe watebye wambwiye ko hari umuntu mwahuye akakwemerera inkoko ati ndindira urantelefona ku mugoroba burya none ko ari ibyiza by'imana ashatse kukwegeramo kugira ikwibagize akahise uje muri dutegura inzira y'imana kugira uyu azi ati nashaka kuba turiko turaganira n'inzira nyinshi y'amajambo yari karacishamo hajya uje maze kumubwira ko ndi pasiteri bivanye n'ivyo ariko twariko turavugana niburyo ibiyago ni byinshi mugabo hariho benshi turatandukanye jewe nuzuzwa nabo tuganira ijambo ry'imana gusa nawe arakanguka ati kumba uri pasiteri nza mbona arakubonye mbona ngene muhoberanye none igisigaye n'igiki yaragitisi wari kurarondera izogushika niyo ushaka ari naho yova muri ibi kuko ibyo mwatanguye ntabyo tuzi ariko ishyurirwa ry'imana ishobora kuguhishurira none n'icyo niyo cabo pastor sabweke bisanzwe ibintu byo gushima imana kuko hariho ibintu biza ugasanga ni nk'ibintu bije kuguhoza amarira n'umubabaro umuntu aba afise kuko burya pastor sinzi we kubizi kubura umuntu agapfa umuntu wakuwe ibintu bibabaje ariko n'uyu ndabona nawe nyene ndamurabye mu maso ni kwihangana
rero sinzi ubu bahe jemba muri quartier Senari niho ni quartier Senari fata reka mu ndwiza nzoje kumuraba kandi bishobotse nawe tuzojana tumutembere tumuramutse. Kevin uvuze neza cyane kandi uvuze amajambo meza cyane aryohera Imana kuko ikintu cyose ni ukwihangana. Ikintu cyose ni ukwihangana kuko iyo ugerageje kwihanganira icyakubayeko haboneka ikindi kiguhoza ku mutima. Noneho ndanabonye ati ko ndinze mbona uyu ndabona nawe nyine ndabye ko ari kwihangana ko ari waje kuguhoza. Byaba byiza cyane ariko tubisengere mukomeze gusenga kandi ikindi ndumvise ko muri ko muravugana ngo mu ndwiza ngo tuzogende kumuraba nisho ariko ntiwibagire ko muri iyo ndo dufise gahunda yo kuja kuraba abapfungwa kugira tubagarukireko muraba umunsi uwundi ushobora kugira tuje kuraba uyu nk'uko mwabinsabye ariko urondere ntuhave ushira kuri wa munsi muri iyo ntuzoja kuraba bapfungwa. Yego pastor naje ndashaka kuzogenda kubaraba abo bafungwa mugabo rero keva zonze aze kuraba homba hama nanje ndabaherekeza hama harige Imana yobinshoboza nkaronka utuntu no shira nanje abo bafungwa bafunzwe. Yego byiza cyane kuko hari ikintu Imana ikunda kuko iratwishimira cyane twe tucidegembye imbere ya byose tuzohore dushira ku mutima ku bafise ibibazo kandi ikindi naco ndakwemereye kive tuzozanana kandi ikindi nanje mwonyemereye muri byose mugiye gukora mwiteho gusenga nanje ndabatumirira Keve arabizi nanje ntaza gusiga inyuma mu kukuzana mu rusengero kugira byose zoze turiragiza Imana twongere tugire umutima w'urukundo wongere ufate umutima w'urukundo mutima Keve yari yaraguhaye uzumufashe mwese muje hamwe musenge muze mube byose kuko kwihangana kuzana byinshi kukwibagiza kahise ukazana ukuri umeze neza kuvuye ku Mana. Byiza yompa nimero ya telefone kugira ngo umuntu aze kumurondera kumbure tubandanye tuyaga kubera ko amasaha yo kuja gusenga sana yageze ushobora kugenda ariko no munsi urumva ntitubandanya tuganira cyangwa aze kunyereka habo mugabo arashobora kumpa nimero ya telefone kugira kumbure nkejo dushobore no kumurondera ashobora no kuza muri serire dusangira ijambo ry'Imana. Ejo ndaza arigiye woronka akanya ukaza twe tuba muri quartier Gweru hanyuma uzocuza tuba kujya kane nimero 6 uzocuhabona tuzona gutegera uza mbira nimero yawe ya telefone 61 subiramo 61 213 799. Shumubi pake ikiganiro kuri telefone ni byiza genda umubifye niyabona akapereka bica bigenda neza gusura yego ndayibona ajya ibintu byose birafise intango ya niherezo yabyo kandi si ngombwa ngo wamuri mu byiza gusa ariko nibi utegeza kubicamo kugira ngo ejo nzubona imbere heza kwiha ndabona amasaha agiye burya mu bisanzwe mu mategeko sinategeza je kuza ngaho tuvugana mu bisanzwe ntibyemerewe muri biriya bintu byacu by'ubucamanza ntibyari byemerewe gusa reka ngende gusa mugabo jewe revo ndiko ni wonderful kubera nsa n'uwigenga mu bisanzwe kandi urabatse n'uyu mupolisi acunze iribohero burya nawe nyene arabizi
kandi twashoboye kuvugana mu bisanzwe haranzi mu bisanzwe ego nico gituma rero nagomba ndagusezera ubandanye wewe wihanganye uko wihanganye ndi ku kazi ndi ku gikorwa twe na Eric umunsi umwe ni hanze wakoze Yego. reka rero ndabe twara akantu uzogira uzotuma ngaho onye ni ibihumbi bishika nk'ijana nawe ni mu minsi uri ngaha anye nibaza ko ubeho naho uri ngaha anye mugabo ubeho uri nk'umwana w'umutegetsi urakoze kare sawa sawa urampaye ayibuki urakoze cyane kandi usubiye kuguma urira ugira iki umwanya wari wose birashoboka no ku mugoroba birashoboka neje mu gatondo basha we niwigira ugira n'umunsi mwiza sawa sawa yego Imana rero iguhezagire reka ngere nusubire kuguma urira sawa bye wewe mukama wanje abantu nabo kweri ni hatari rega ariko aramfasha mugabo nawe n'ubwiyemezi busigaye burimo ngo jewe busigaye ndenze emwe nurengureke ariko amaruhiro twarasangiye ibijumpu nkumbure iki cyiza coba ari ico gira witure ico sokuru yakugiriye Imana yonyene nzokomeza senga Imana ariko rero mana yanje ushoboze burya rugabo kuruha ikofi ariko uko biri kose ese ko mbona umenga asa n'umuntu afise ubugome Imana ifashe asha ave ndabe mariki ampaye amahera atari n'amarundi mwahagashonje nzoca nja kuyavunja basha ntawe utunga yarakenye aguma yifutse ikirago nawe nko ngubiye nyihera amarundi nanje nari ntanguye no kwishima ngo ndarose n'ayakabuji cyane hatari n'inkuba babure no kugaruka basa mpindurira ibi bihera ni hatari Ufite siriko datahura ariko vrema ibintu nta kintu kirimo kwera umuntu avuga ngo inzira hiye inzu irahiye ngo n'abana bari muhira none iki kintu nta kintu kirimo kweri muri izi ngona dusanzwe turimo oya mbega Joyi ni umuhamagara gato yobora ikintu abizi ko vura Joyi yubatse ikintu kamera Joyi uri hano mwana bisawa bite Joyi umeze bien wari mu gikoni shaka wari kurakira Bejo yumva warakize neza okay ubu nta kibazo wageze kumukina n'abana ntamubabara wow yaraga ndakubaze sava okay aho rakomeretse Joyi ngira n'abana bagukomerekeje hano bagwaze inzara
wari wa musi nabasanga muri ko murakina okay Joy ndakwaza ikibazo wa musi tuje turirukana mama wawe tugasanga muri ko murakina nta muntu yari yaje ngaha muhira hariho umuntu yaje kudusaba amazi ndayamuha cambaza amazina ya papa na mama kubera naye ndayazi naciye ndayamubwira hama Joy none uwo muntu yaje yarafite telefone naje nabonye ho yari umuhungu canke yari umukobwa yari umukobwa mbega inyuma yo kubabaza amazina yacu hari ikindi yababajije oyaje nta kindi twavugana Joy hari uwamuherekeje agiye ntiyakubajije abandi bantu mu bari ngaha muhira oya okay Joy ça va mbega ujya munsi twaje turiruka tukena mama nace bibaza iki isura mwari muzananye mama nari mbonye umenga aje kungirira nabi nka kumwe yagirira nabi arine muri dushe Joy ça va Joy Joy oya Joy no bon kandi byaraheze Joy sivyo Joy byaraheze be Joy no umaze iminsi utari kwishura kubera wari urwaye urumva uracuka ibintu byo kwishura finalement kwihangana mwari kumwe Joy bwari ibintu uriko biracanga wewe kumbwiye yuko kwihangana mwari kumwe hama tugomba tuze kuba turi Bujumbura le docteur yatubwiye yuko turiho amafaranga y'abantu babiri none finalement wewe wo mwagumanye twarihiye amafaranga ninde ni Arine umwe mama yagira nabi muri dushe Joy umwe mama yagira nabi muri dushe okay noneho wewe mwabonanye gute nayo turi kumwe na kwihangana turiko turiruka afashe ukuboko twe na Arine duhuye turaramukanya n'igishika hama rero twebwe tugiye imbere gatoya tubona imoto tutazivuye ikira tugonga nahebutse ibyo none Joy kuki tuje kugutora we twagusanze ubu byagenze gute muga amaze kubwira sinasubiriye kumubona amaze kugira gute yarakunyikanye sinasubiye kumubona n'irengero ryiwe wasigaye uri umwe rero none Joy wari ubayeho gute ndibuka ko amafaranga twarishije ko nimutariye abantu babiri mugabo hano yane mahera bavuze bati hariho ayo baguhaye kugira ngo ubeho jewe ndakeneye Joy umbwira ingene vyagenze haje umugabo ameze nk'ukuze afise bibiri ambwira ngo ninde dafise umusanga je ndakiriza urutoke acambwira ati humura udafise ugusanga hariho umugabo yitwa Yesu azaza kugusanga je rero candanuma candacara aho hantu candatekereza none Joy ico kigabo caje kikubwira Yesu uwo Yesu yakubwiye hari ico yakumariye Joy uwo mutama yaranzaniye icyayi cyo mu gatondo akanzaniye ibyo kurya bya saa sita iyo atabinzaniye twaca dusangira n'abo turwaranye jewe uwo mugabo nibajije ko ari Yesu Joy okay sawa none ho ko twagusanganye impuzu shasha ibirato bishasha kandi wasa neza none ibyo nene rugero gabo ngene gwabitse hariho umuganga yaza ku mugoroba yarafashe koga akangurira amavuta akangurira n'ibirato na rimwe yahora nzanira n'ibyo kurya
bwahundi finalement Joyce kigo tuvugana gukora ibintu byinshi ndumutse muziri kurambira sivyo kandi amajambo yawe numva harande hano rikarashika ça va Joy OK Joy OK bon nuko ko turi ku ibintu bibabaje Joy ndaba Joy garuka wasi uryoherwe kuko turavuga ibintu byo muri mu bitaro byakubabaje ariko umenye yuko ndagukunda sivyo urazi ko ndi papa nubwo tutabanye umwanya munini ya urazi ko umwana wanje sivyo Joy sava sivyo Joy twigashaje bina gatoyi sivyo OK bon ndazi kuruka ku ishure utaragira accident sivyo kandi waracu ubwenge wewe waracu ubwenge wewe sawa hariho verbe nagomba gufata ku mutwe sivyo urazi yuko tuko turakonjiga dukonjiga je tu il elle nous vous il au prier elle au prier ça va mbwa ngomba gufata ikintu kimwe kuri verbe voyager au futur ça va sivyo Joy mbega muri futur vous êtes je verbe voyage tuvuga ngo vuga gose je voyage gatushe wow OK Joy tukunda gutegura ga surprise sivyo ngomba ntuzobandanye wigaga mu Burundi ngomba ntuzobandanye wigaga mu Burundi saka kurukiza ga Joy yes Joy ngomba kujana Burayi ibyo urabizi nawe utabanije wigaga kubera wari ugwaye ngomba kita gutwara Burayi wigeyo urabyumva twe na mama turiko turabitegura sivyo kandi uzoshikira mujya mwaka nyine urabyumva hama tugwerekeze kuri aéroport udusezere kwa kundi twaza kwakira tonto ku kibuga c'indege nawe tuzokwakira wakuze uri umuntu akomeye sivyo hama bajya bana mukina tuzobabwire yuko ugomba kugenda Buraya sivyo tuzubatira ga surprise uzobasezera ugiye ça va OK je rero ngiutora ya mashini bwira mbandanye nkora sivyo taza gusubira wewe nta kibazo televiziyo ngaho bashaka kubandanya irorera canka cyo gufasha umukozi mu gikoni sivyo Joy hey bye ça va bakandyosha kandi nzi ko ari abicanye bashaka baja kunyicira hanze naho baratwara batame